Igenekerezo rya 11 Rusama umwaka wa 2021 ubuyobozi bw'ihinguriro sosumo bwarerekanye ibitigiri by'abantu bashoboye guhabwa isukari mu makaratiye atari make ya Bujumbura. Hakaba harashoboye kuboneka amatoni ari hagati ya 70 na 80. Muri karitiye Taba yarashoboye guhabwa uwitwa Niko yagize Serafine arashobora kuronka itoni zitatu. Isukari kaba yashoboye guhabwa abenegihugu bato bato. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2021 twaragendeye abenegihugu bo muri Taba baratwiganira uko iyo sukari yashoboye gutangwa. Nzojibwami Meshake, Manirambona Patrick ni bamwe mu benegihugu bo muri Taba. Reka tubumvirize baratubwira ico bavuga ku kijanye n'isukari, bakavuga uko iyabonetse yashoboye gutangwa kandi n'ico basaba leta. Isukari jembo nitangwa. Natangwa bagatanga ikiro kimwe kimwe ku muntu abayisha abayigomvye. Ejo bayitanga ku giciro c'ibihumbi 2500 ku kilo. Najina nagerageje kugura ikiro kimwe bakima kuri 2500. Kiretse ko nabonye umenga harimo akanenge kumenga bariko barayitanga atanu bamuzi nayo nkano gasanga ariko araguha 2 3 4. Iyo niyo defo no banarabonye. Misazo isukari kugira ngo igwire teko turaraba sosu ari hinguriro rimwe sosumo nirito cha. Nirito gose ahubwo leta yorabikongereza amahinguriro akagwira mu gihugu produce iyo sukari. Konyene nkuko ikibazo c'isukari cyari kiteje ihunga bamba muri quartier. Ikibazo c'isukari vraiment cyo cyari kimaze imisi twumva canke tubona yuko atasukari igihe gihari. Yego hama kuvuga ati isukari kuboneka mu byukuri yari ngoma muri rusange. Irakoze Samuel ni umudandaza wo muri cafetaria, aratubwira uko abona ikibazo c'isukari cifashe, aratubwira ingaruka abona igihe isukari yobandanya kubura, aratubwira kandi nico asaba leta. Isukari nkuko ntahandi hose babarako waciye wabyumvise. Isukari ntabwo iboneka kwe biragoye kuboneka naho ibonetse hamwe sinzi ko soso niba yagize aho yoba yagize turonka ikiro kimwe barasabikanya uwayizanye arabashaka ku murongo abanyagihugu baho hantu bakaronka ikiro kimwe. Wowe usanzwe gukorera muri cafetaria, mbega haraho iyo sukari wahora uyikoresha byo wakoresha? Isukari ndayikoresha cyane kuko abakiriye bandica yaragikora kuvuga yibutse si umudandaza aragira ubuhombo najye ubwanjye muri cafetaria ndahomba kuko urumva ko abakiriye baca babura kayibani. Mbega iki gihe isukari isa n'itaboneka neza, urabandanya ukora udandaza kawe neza nkuko byahora bigenda? Hari ibyo nshaka kubera ko iyo sukari yabuze ko nk'abanwa nk'amata igihe basaba isukari hari uyibura agacagenda. Urumva ko aho mba mponze mba ku isukari bisanzwe isukari yakenewe. Hanyuma twarumvise ko hano muri quartier isukari yari yashoboye kuboneka. Mbega mwarashoboye kuyironka ko nimba mwarayironse gute gukira ingana sukari karetse isukari yari yabonetse ejo baratoye baraduha ibiro 2 umunyagihugu yararonka igiciro cyari kijya gisanzwe 2005. Mbega murabona ko hari ico byashoboye kubamarira mu gihe musanzwe mwagiye ko usanzwe mukoresha isukari nyinshi? Mbega ibiro 2 cyaheze ngo bamarire? Ibiro 2 ni bikeya cyane kuko isukari tuyikeneye cyane. Dukeneye isukari nyinshi kuko tuguma tuyikoresha umwanya wari wose. Isanzwe ibiro 2 ni bikeya. Mbega hari ingaruka mubona yohava izoboneka hamwe isukari yobandanya?
ingaruka ntiyoboneka kuko isukari turayikene dutegerezwa ko tuyibutse hariho nk'ibintu turashaka kuronka nk'ibitumbura turabikora tubuze isukari hoho ibitumbura duca duhera kuko nta umunyu dushyiraho dushyiramo isukari numva yuko rero bibandanije ikabura ibitumbura vrema tuzoca duhagarika. hanyuma mbega hari icyo muba musaba leta irakumbure intambara leta turayisaba ko yotuba kuko ku maradiyo amwe turavuga ko batubwira yuko isukari ihari n'ibintu bya mudireteri wa sosumo hari aho twumva bavuga yuko mu Burundi ata kibazo cy'isukari umugabo turiko turabiraba ko aha mu mabotike dusangwa tuyigurira nka twebwe muri kafitari turumva ko atayihari kuko biranagaragara yuko atasukari ifise. Sinzi rero gusaba leta yuko yoturonsa isukari ikwiye kuko nimba ihari nisohoke tubibona.